Haleluya! Bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntaragira ikintu ntangira kuvuga kuri uno musi tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020 mbanje kubaramutsa mwese mu izina ry'aducunguye Yesu Kristo. Ndavuze nti mwiriwe abo bugorovye bagiye kuryama canke abaryamye. Ndavuze ngo mwaramutse abavyutse n'abatangiye akazi kera mugira amahoro ya Kristo. Kuri uno munsi rero uri hejuru, Imana nshize ku mutima kuganira n'uwari we wese ubutumwa budashingiye ku idini. Muri iki gihe abantu bose bajakariye idini, ivy'iwacu oya. Imana ni ya twese, uko turi kose turaba Imana. Akaba ariyo mpamvu ntaragira ico ntangira kuvuga, nsavye ngo nsenge gatoyi. Mana nyaguhora ku ngoma, ndarengutse imbere zawe ntaco ndusha abampagaze imbere ngiye kubwira ivyawe. Ndakwinginze ngo mpwemu wawe anyihangemwo, mvuge mvugishijwe nawe, nkore nkoreshejwe nawe, kandi n'abanyumva banyumve ku bwawe. Ni mu izina rya Yesu tuvyambaje, amen. Kuri uno munsi rero ndagira ngo dufatanye igitekerezo n'ukwibukanya. Nta bishasha mugiye kuzobona atari byo mwigeze kumva. Haleluya! Ndagira ndabibutse umuntu w'umwami, uwo mwami Dawidi yari yibereye aho iwe, ariko abona umuhanuzi aramugendeye, aje kumucira umugani canke aje kumubwira ibiba mu gihugu iwe atarabizi. Yabaye nk'uje kumwibira akabanga ati rero mwami, hano rero mu gihugu cawe ibintu byacitse. Hari umuntu w'umukire pe, yatuyobeye, yaranatuyobeye pe. Ukuntu haje umuntu yabonye umushitsi, aho kugira ngo akore mu vyiwe azimana umushitsi, yagiye kumuzimana mu vy'umukene. Kubw'iyo mpamvu rero Dawidi yaciye aca urubanza vyihuse ati mbega uwo muntu atagira ikigongwe yoba yarafashe agatama k'umukene akagenda akakazimana umushitsi amugendeye, ntakore mu masho yiwe? Uwo nuwa hehe? Uwo mbere ntakwiye kuba no mu Bisirayeli. Uwo akwiye guhabwa igihano kizoba ari igihano c'akarorero, abantu bose bakazomuraba, ntihagire n'uzosubira gukora iryo bara mu Bisirayeli. Ariko nk'uko vyagenze, Natani yaramuhishutse aterega ni we mwami, ko wemeye ukicisha Yuri, noneho ugacura umugore we. Ati noneho ni wewe Imana, noneho irakuranduye, Imana iraguhanye, Imana iragukuraho. Noneho Dawidi aca arapfukama, aca arasaba imbabazi, aca atangira gutakamba. Amaze gutakamba, Imana irongera ibwira Natani ati genda umubwire ati ntugipfuye, noneho Imana urakubabariye. Atariko ubwo washize inkota, ukicisha inkota ntizova mu muryango wawe. Ndagira rero ndababwire bana b'Imana, tuve ibuzimu tuje ibuntu, tumenye ko nta kintu gihishijwe mu nyonga z'Imana. Imana iri mu ijuru iranzi jewe uno musi ndi kuvuga ibi, irakuzi nawe uri kumva ibi. Ndagira nkubaze nanje nibaze, mbega Imana yontumaho umuhanuzi nka Natani yombwira iki? Mbega ubupfindo yozani wanje n'ubumeze gute? Mbega ubupfindo yozani wawe n'ubumeze gute? Enda rero bana b'Imana, niba Natani ataraza bitaragira, kumbure yagize amahigwe, ushobora no gupfa uwo muhanuzi atakugezeho, ariko ukagenda direct ukazokangurikira ubumaramari butazoshira, ukazoja mu muriro udahera. Ariko noneho ugiriye ubuntu, nk'uko Imana impaye kwibuka ibi bintu, nkaba nawe ndiko ndabikwibutsa. Ndakwinginze ngo wewe nanje dufatanye, tureke kwiyita abagororotsi. Hari indirimbo nkunda ikunda kuva ngo mubari mw'isi nta ugororoka, kandi nta uri no mw'ijuru, atarabizera ko bogejwe de n'amaraso ya Yesu gusa. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harahoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro ya
wirera. Bene data, imyambaro yacu ntiyera, nimuze tumere nka Dawidi, ntiyabitebaganye. Nimusome Zaburi ya 51, murabe ingene yavuze ngo ngirira ikigongwe Mana uko nacumuye mu nyonga yawe, ngo icyaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Yaciye bugufi yemera kwihana. Ndakwinginze mwene data uri kumva aya majambo, uri kumva akagatekerezo twibukanije ko muri Bibiliya, reka kwigira igikomerezwa mbabarira, reka kwigira umuntu akomeye, reka kwifata inini, ahubwo iyoroshe, hanyuma ugigwe munini na Yesu, ugigwe uremerewe na Yesu, ugigwe munini kubw'amaraso ya Yesu, nayo kubwacuho turabusa gusa, nta n'ukugoroka dufise, nta n'uko twabasha Yesu atabanye natwe ngo atubabarire. Bana b'Imana, ndabinginze tugiriranire urukundo, turabe ingene umusoda adatwenga mwene w'abarasiwe ku rugamba, amuheka ndetse n'umuvyimba we akawugwanira kugeza ushinguye niba bishoboka. Ariko noneho twebwe abakristo twahindutse ugwamenyo, twirirwa turatukana. Iyo ubonye agakosa ku wundi ukandika mu maodiyo arenga nk'ijana, none ga yemwe turiko turajahe? Ubwo Imana mubona tutayibabaza? None kwidukunda twese ibaze. Nawe uri nk'umuvyeyi ukabona abana bawe bariko bararyana, wowe bibona gute? Enda rero abantu bose baryagagura bene wabo, abantu bose bipfuza kurya bene wabo, babihagarikiraho. Turi umwe muri Yesu Kristo. Nivyo nambariza umuntu wari we wese, nivyo nsabira umuntu wari we wese. Twibaza umuhanuzi yoza uno musi ico yotugaya, mbega yodukebura iki? Nitwisuzume, nitwimenye. Hari umugani baca ngo intimenya niyo ntinegura. Isuzume, hanyuma niwumva utsindwa upfuka musaba imbabazi. Ndakwinginze, niba wumva hari icyo wosaba imbabazi, dusengere hamwe mu isengesho rigufi. Mana nyaguhora ku ngoma, iri jambo ryawe riratwereka ko twese wo tugenzura turabagwayi gusa, nta muzima n'umwe arimwo. Dukeneye imiti iva mu bwami bwawe, ibasha kutuvura ibyaha, ibasha kutuvura ibisebe byacu binuka. Twarankanye, twashize inzankano mu mashengero, twashize ibitari byo mu ishengero ryawe. Mu mitima yacu huzuyemo ibibi, twankana nabo tuvukana, ntidukora ibi byo twagomba gukora. Babarira abantu bawe Mwami, babarira ishengero ryawe, babarira ibihugu, babarira abategetsi, babarira abatware, babarira abantu abari bo bose Mwami. Ahasigaye Data, numva nosaba byinshi, ariko ubona byose. Nuduhe kugira ngo ntituzicuze ngo iyo tumenya, ariko ngo tuzakusanganire twuzuye ibyishimo. Nibyo twambarije ubuntu mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Amen.